Reka nongere ndabaramutse kwindi ncuro ndazi ko mwaguwe neza, ndazi ko mwiriwe neza canke mwavyutse neza kubera ko ndazi ko mudukurikirana muri mu mpande zose z'isi. Ariko twebwe ubu nyene tuvugana turi ku masaha neza na neza agana umugoroba. Aha naho ndi ni neza na neza kuri stade Ingoma mu gisagara ca Gitega. Naje kwirabira match ikomeye cyane yahuje imigwi, aho muzi ko ari imigwi ndetse isanzwe inasohora cyane abakinyi baje gukinira mu bindi bihugu mu ma equipe ateye imbere cyane. Aha ndiko ndavuga nka Musongati FC yo mu gisagara ca Gitega, yakiriye Aigle Noir des Fighters kumburi yahariya mu ntara ya Makamba, hariya anya iwacu neza na neza ku Gatumba. Navuga ko uno munsi w'igenekerezo rya 14 z'ukwezi kumbure k'umunani umwaka wa 2022 niho kumbure iri higanwa rya Primus League, kumbure ihiganwa riba ryateguwe n'ishira hamwe Brarudi ibicishije mu kinyobwa cayo ca Primus, kumbure ryatanguye uno munsi aho ryanahuje iyi migwi ibiri, aho muzi ko iyi migwi ibiri iyo ihuye abari match kabisa y'umuriro, ariyo Aigle Noir des Fighters y'Imakamba hamwe na Musongati FC yaha mu gisagara ca Gitega. Aho no kwibutsa ko kumburi iri higanwa kumburi ryuguruwe uno munsi kuri genekerezo byahuriranye kumburi na Musongati Day, aho no kubwira ko celebration iza kubera hariya anya muri quartier Nyabiharage mu gisagara ca Gitega muri Lenox Bar. No kubwira ko kwinjira gusa haza gusabwa akanoti k'ibihumbi 15 hariya anye mu mbavu bagaje bagukubita icunwa nico fungura, aho byanahuriranye nuko ubu inyama y'impene n'inyama kumbure y'inka iboneka ku bwinshi. Ndakwibutse ko wewe mukunzi wa Musongati tuza guhurira hariya muri Lenox Bar muri Musongati Day, aho no kwibutsa ko ba nyakubahwa benshi baza kuba bahibereye, abaserukiye kumbure iyi migwi kumburi n'abandi banyakubahwa batandukanye, aho banaje gushigikira urukino ruriko rubera ngaha muri stade Ingoma, aho no kubwira ko kandi hariya anye abafana ba Musongati bariko barafana cyane bafana umugwi wabo, aho no kwibutsa ko banakoresheje kumbure na banda hall yabo yanditse ko hariya anye cyo yibona ukuntu banditseko. Ku ruhande hariya anye abafana ba Aigle Noir des Fighters nabo nyene bagize ati uno munsi ni ngombwa intsinzi twitahukane mu ntara ya Makamba hariya anye. Reka kumbure mikrofone ndayisubize cameraman kugira ngo twigarukire neza na neza muri stade Ingoma dukurikirane urukino neza dutekanye. Irejwe mwariko murumva nijya N-Pro journaliste akorera Igozen TV kumbure, aho muziko namandi hose, aho babwira ko urukino kumbure nzoza ndishikira ngaha buri munsi wose w'urukino kugira ngo ndarubashikirize neza na neza uko rwagenze.
namwe mu kibuga hano umwe bose ariko akaba ahagurutse ari bamaze kuba binjiza indorerzo mu kibuga ubu arahagurutse kugira ngo urukino rubandane. Akaba hagiye kuba impinduka ku ruhande rwa Egrenoir, umukinnyi yitwa Fabrice Sindinkayo akaba asohotse agasubirirwa n'uwambaye nimero 24 Justin Niyongabo. akaba asohotse asubirwa n'uwambaye nimero 17 David Sinibagiye, ariko kandi na Frank Nduwimana yambaye nimero 2 aravuye mu kibuga.
Bizimana Trésor akaba avuye mu kibuga asubiriwe n'uwitwa hano Valente Nestor Bizimana yambaye nimero 21 mu mugongo. turabona umukinyi nimero 7 w'umugwi wa Musongati umukinyi yitwa Mosi Nurumwe akaba aryamye mu kibuga. Umuhagarikiza akagira ati umuganga namukurikirane arabe ibyo bitariko biragenda neza. Nimero 18 mu mugongo Irashabu Akarutimana arasohotse hanze, akaba asubiriwe n'umukinyi yitwa Eri Roma, ariko kandi n'umukinyi yambaye nimero 3 avuye mu kibuga. Umukinyi yitwa Viateur Manirakiza asubiriwe n'umukinyi yambaye nimero 17 yitwa Prive Bizimana.
nuko rero bakaba bongeje iminota igera kuri 2 kugira ngo igice cya mbere cy'urukino kirangire. Kami twari twamubabwiye kubera ko urukino rwari rutanguye nimumenyereza ava niwe amenyereza n'umugwi wa Aigle Noir katumigire turabe ubuhinga bw'aba bamenyereza y'umuhondo yawe umukinyi wa Aigle Noir Fighters umunota wa 30 nzizi cyane ni Aigle Noir kandi uko stade ingoma ari abagenzi batari bake hano baje kubabarira n'urukino abakozi b'imigwi ya Musongati na Aigle Noir hano rero ko bamaze kuba bahishikira batari bake kugira ngo bashobore kuba top junior. Kabiri rero kikaba gitanguye.
ajyanye mu kibuga hano mu bose ariko akaba ahagurutse bari bamaze kuba binjiza indorerwa mu kibuga ubu arahagurutse kugira ngo urukino rubandane. Akaba hagiye kuba impinduka ku ruhande rwa Aigle Noir, umukinnyi yitwa Fabrice Sindinkayo akaba asohotse agasubirirwa n'uwambaye nimero 24 Justin Niyongabo. akaba asohotse asubirwa n'uwambaye nimero 17 David Sinibagiye, ariko kandi na Frank Nduwimana yambaye nimero 2 aravuye mu kibuga.
Icyenda Shaka Trezor akaba avuye mu kibuga asubiriwe n'uwitwa hano Arante Nestor Bizimana yambaye nimero 21 mu mugongo. turabona umukinnyi nimero 7 w'umugwi wa Musongati umukinnyi yitwa Mosi Nurumwe akaba aryamye mu kibuga. Umuhagarikizi akagira ati umuganga namukurikirane arabe ibyo bitariko biragenda neza. Umukinnyi yambaye nimero 18 mu mugongo Irashabu na Karutimana arasohotse hanze, akaba asubiriwe n'umukinnyi yitwa Eri Roma, ariko kandi n'umukinnyi yambaye nimero 3 avuye mu kibuga. Umukinnyi yitwa Viateur Manirakiza asubiriwe n'umukinnyi yambaye nimero 17 yitwa Prive Bizimana.
kibuga akaba asubiriwe na n'uwitwa Desire Nduwimana bayi nimero 23.
guhinduka ku ruhande rwa Aigle Noir. Umukinnyi yambaye nimero 15 mu mugongo yitwa Darcy Nshimirimana avuye mu kibuga asubiriwe n'uwambaye nimero 7 yitwa Penny Mugenzi.
umukinnyi yoshobora abahugura kugira ngo ashobore kubandanya urukino. akaba ariyo bongeye ko kugira ngo urukino rurangire.
urukino rurarangiye, bariko ruza Igozen TV.